ati ivyo bintu ngo muze ko nanavyibagiye aravuga ngo ekipe itwa Madrid imaze kumenyesha ko izina rya Ibrahima Konate hamwe n'uwitwa Dumfries ku munsi w'ejo niho yakora na test medicale baza gusangana ameze neza biri prevu ko no munsi aza kuba yerekanwa canke biza kuba biri officiel ko izina rya Dumfries za kuba umukinyi wa ekipe itwa Madrid ariko yemeye abakunzi ba Madrid bababwira ngo ano mazina ategerezwa kuguma muri ekipe itwa Madrid ati kindi ngiye kuba ngerageza uburyo bwose ndabazanira abakinyi badasanzwe urumva nongere nkomeze ku uruhande rwose novuga ngo hasangwa vise Febreze yemerera abakunzi ba Madrid bababwira ngo ngiye kuba ndabazanira n'undi mukinyi akina muri Ajax muri ekipe itwa Madrid inyuma ko ndanye izina rya Ibrahima Konate ati ndifuza n'undi mukino uvuga ngo azokina muri ekipe itwa Madrid una munsi Houston yavuze ngo abakinyi beza isi tunze ati ekipe itwa Madrid ngiye kuba ndanabazana ati kandi ati mwibuke ko jewe nka Florentino Perez ibi bintu munabinziko ati nabaza bakiba abastari batandukanye muri Madrid ati rero munyitege tugenda twinjira muri dossier rero Houston yamaze kumenyesha ko abakinyi bamwe na bamwe b'abastari za kubagumiza yongera bwiye ko batana umukinya kina muri defense yongera kandi anababwiye yuko ari kuzana amazina nakomakomeye muri ekipe itwa Madrid unamutama Florentino Perez ngo bitegereje ko no munsi wanashaka za kuba atangaza cyangwa avuga ivyo mukegeza ko injizana uvuga ngo muri adasaza kuno munsi ano majambo Florentino Perez kumengo hagarutse kuri ya nzira yiwe ya kera yo kuzana abastare atunga ekipe y'abagalactique hari ubundi umugwari wa Madrid tuzi nk'umuguri galactique umuguri galactique inyubako yayo ni kuja kurondera abakinyi bakomakomeye kugira baze gutwara ivyo bikombe mu mugwa Madrid bitandukanye n'indi migwi itandukanye nivyo n'indi miguza gusanga nyene yari nkuko ariko hari imigusanga iri academique cyane gusumba uko yoba galactique cyane cyane turaza kuri mukeba wayo FC Barcelona bo bari academique abastare barabivyarira bo nyene ntibisabwa ko baje kubarondera abo baje kurondera ni babandi baza kuhira inguvu z'abastare bo bivyari ubundi Madrid nayo bibasaba kuja ku isoko gigura niguje kugira ngo barondere abakinyi b'abastare baze gufasha umugwa Madrid kandi kanatsinda ivyo tubizi ku mutama twa Florentino Perez yagiye azana abakinyi batandukanye muri umugwa Real Madrid bakomakomeye batwaye ivyo bikombe ariko uranyumva Zinedine Zidane bafigwa bakura muri FC Barcelona n'abandi batandukanye ba Cristiano Ronaldo bakani Mustafa Benzema hazana bakina Mbappé tuno munsi bagiye ari mu mugwa Madrid ba Vinicius Junior yaje bakura nivyo Vini ni nk'umukinyaje mu mugwa Madrid yubakira ubwo bustare ariko uje ukaraba Haji amaze kubaka iryo zina giye muri Borussia Dortmund n'umukinyi ngira kamaro abitwa ba Luis Figo bakora muri FC Barcelona umukinyi yarahetse mu FC Barcelona afatwa nk'umwami muri Barcelona birangira Florentino Perez amukweza muzana kwa Madrid yagira twara ibikombe kuko mbona idike kugeza muri kano kanya tuvugana mu bikombe 15 vya UEFA Champions League Madrid ifise ndwini byazanywe na Florentino Perez yego byazanywe n'abakinyi baguzwe na Florentino Perez ariko tunaramutse mama Real mbabarire Houston cyo nibandaniza warugeze musore sindaguciriyemo nta kibazo kabisa ariko ndaramukije mama Real kadukurikina kabisa ire mu buyenzi umwe twe twagiye kuba turi kuba ku musi w'ejo ibintu bimeze neza tumuramutse twonge tubanye tugushimira banubwira ibihe vyiza kabisa novuga ngo ngaho muri mu buyenzi nabo musanga muri kumwe muri timu yawe ngaho idasanzwe yego nuko rero ko ndavuga ati ino Madrid wumva tuvuga tugahayagiza tukaririmba kuno kuntu Florentino Perez ayifisemo uruhara mu nyungu yagiragira kandi runini cyane ko kugeza muri kano kanya nimba Madrid yitwa ko mu gukomeye cyane ku mugabane wa Buraya nuko ufise vya bikombe byinshi cyane gusumba indi migwi yose kuri wa mugabane wa Buraya cya UEFA Champions League bingana 15 muri vyo 15 gice cyavyo cyazanywe n'uwitwa Florentino Perez afisemo ibikombe bigera kuri ndwi vyose neza cyane uri kuranyumva bivuze gute rero uje ku kintu kivuze ngo umustar uje ku kintu kivuze ngo ibikombe directement hari kuntu cyawumva Florentino Perez mu mugwa Madrid umva ibikombe umva Florentino kandi kugira umugwa Madrid ube galactique izo zose ni idea za Florentino Perez nimba Barcelona tuvuga ko ari umugwi mwiza cyane mu bijyanye n'ivyo gukina tikitaka iyo tikitaka irafise source hariya ujya mu Nyahorande irafise uwayubatse uri kuranyumva irafise uwayubatse irafise uwazanye iyo nyubako ya tikitaka muri Barcelona bayubakirako iba nka projet iba nka philosophie y'uno mugwi FC Barcelona uno munsi philosophie ya Madrid
ni ya filozofi novuga filozofi galactique yo kuja ku isoko gigura nigurisha ukagura abastari kugira baze kwa Madrid bibe ngomwa ko twari gikombe nka Madrid. Iyo filozofi rero yubatswe nande na Florentino Perez. Bivuze gute rero uno musi Florentino Perez aja kansezeranya ati nzobazanira abakinyi b'abastari sinobiharira sinobipinga kandi namubonye nk'umugabo ari serious muri we, nabonye nk'umugabo atinyuka iyumvire kuvuga ati nzobazanira Pedri Gonzalez. Ntibyagarukiye mu majambo gusa, ubundi nuko Pedri nawe yavyiyamirira kure. Ubundi yari yatangwe kuvugisha, yari yinjiye kwa Barcelona. Wimagine rero Pedri no mukinyi FC Barcelona mu bakinyi Barcelona igirako ari mu bambere Barcelona igirako ni wa mukinyi Barcelona ivuga ati uniwe Andre Iniesta dusigaranye no musi. Uce wiyumvira rero kugira iyo confidence we nk'umuyobozi wa Madrid ngo ugiye ngo kurondera Pedri wa Barcelona n'ubukebuzi mufitaniye n'ukuntu uzi hari ahantu Barcelona hameze. Eko hariko kugira iyo confidence agiye ngi kurondera Pedri. Rero je nagovye kuza ku kintu kivuga gute rero Florentino Perez hari ibintu yonsezeranya waziridike wowe uje ngaho kansezeranya ati ejo nzobayobora mu kiganiro nta madute nogira nta makenga nogira kubera ko ndazi ivyo bintu bamaze kubidukorera kandi wamurabidukorera kandi ukabikora neza. Rero no munsi uje ukabinsezeranya tuzobinkorera sinogira ubwoba canka amakenga ubu sanga ubimenyereye ndazi ko nyene wigeze no kubikora wigeze kubinyereka mu bikorwa atari amajambo gusa. Rero bivuze gute rero uno musi Florentino Perez kuza gusezeranya abakunzi ba Real Madrid ngo ati nzobagurira abakinyi b'abastari bakomakomeye none yarigeze kuzanira uwitwa Figo kanzanira ba Zidane akanzanira ba Mbappe no musi bahari kwa Madrid ba Didi no musi bari kwa Madrid eske nogira ubwoba bwiki yarigeze kuba nabinyereka mu bikorwa no musi yo bisezeranya amajambo nkagira ubwoba. Je kubwanje rero Florentino Perez nimba yavuze ko yasezeranye ngati nzobazana abastari katwizere ko azobazana kandi kanasinda ku munsi w'ejo niyo narose amakuru avuga yuko uno munsi yashobora kuba president umustare wa mbere ngo araza ko agiye kuba basinyira mu Rwanda Madrid wa kane araza kuba amavuka afana ba Madrid rero mugume mwuguruye amatwi uno munsi vyanga bikunda ngo uno munsi Perez abafitiye ijambo afise umustare hava bereka agiye kubasinyisha mu mugwa wa Madrid. Ubundi ngo baramaze kuba bemeranya bumvikana ahubwo no munsi nikuza kumushira habona. Biravuga ko ari Danfries wanashaka naho byamaze kumenyekana ko ari umukinya ashobora kuba ubundi Danfries yari yamaze kumusinyisha igihe numva amajambo yamusinyisha gusa kumwerekana nk'umukinya wa equipe itwa na Madrid cyabimenyekana ko ejo yakoze test medical ari wanashaka kandi asanga nameze neza. Ariko kurundi ruhande Robert nagizire ko waramutse amahoro nawe ndashima Imana nawe umeze gute mu Rwanda? Ashima Imana nanje kabisa biraza bimeze neza kabisa sasa kabisa bakora abananye ibikorwa hariya byari bimeze neza nakunda ganira no boss hano chef hariya chef nakunda ganira nawe karanyagisha ni sawa umeze neza rero ndashima Imana ko biri kose bizere ko nawe ari sawa nanjye namahoro kabisa twavuganye inyuma ya micro bizi ko inyuma yuko tuninjira hano yego twanavuganye twe twavuganye muvane twavuganye rero iyo umuntu yugiye ku murimo yego ubandaniza abantu baba bageze ndakushikiza ku nkuru ivuga ngo yego izina rya Florentino Perez yavuze ngo ngiye kuba mfata izina rya Liquelme Hadutse, izina rya Vini Junior, izina rya Jude Bellingham, ayo mazina yose ukashika kuri atatu n'amazina bavanga sheho agiye kuguma muri equipe itwa Madrid. Ati kandi kuno musi tekanje ko aza kuba amenyesha umukinyi novuga ngo mushasha kandi umukinyi nyine afise izina aza kuza muri equipe ya Madrid. Aravuga ngo jewe equipe itwa Madrid ati munzi ko je ndi kuzana abakintu uvuga ngo badasanzwe nzi kuba kintu uvuga ngo bafise amazina bubatse amazina ati reko no musi ngiye kubona ndanabubakira equipe ikomeye y'abakinyi batandukanye mbere wanashaka Jose Mourinho ngo baravuganye na Florentino Perez zino transfer wanashaka ko ziravugwa ndango afite mu kuboko witwa Jose Mourinho abwira Florentino Perez ati mutama equipe itwa Madrid nivyo ifise abana bazi umupira ati muga kuri no musi yakeneye abakintu uvuga ngo bamaze kumbira akawe k'abagabo bazi ikintu cyiswe Champions League n'ibindi bitandukanye ari no mpamvu turabona ngo Real Madrid no munsi ikigerageza uburyo bwose bw'ishobore kuba abakintu uvuga ngo batandukanye ba Danfries na Ibrahima Konate. Rero ngo amajabe karaza ngo witwa Florentino Perez amaze kuba yemerera Jose Mourinho binatumye rero ngo tugira kuri no zine uvuga ngo bano bakinyi b'abastare baguma muri equipe ngo ngira n'abandi mazina uvuga ngo muri equipe ngo bivuga ko anashaka Jose Mourinho ko anazana amazina kuri atanu muri equipe itwa Madrid. Ano majambo Florentino Perez yemereye abakunzi ko agigumiza Liquelme Hadutse, Vini Junior, Jude Bellingham n'andi mazina avange ko arubakwa bino bintu. Florentino Perez yubage ko yubaka equipe ya Madrid ya equipe novuga ngo idasanzwe
ya ekipe y'u Rwanda ibikombe bitandukanye nyuma yuko bari bananiwe gutwara championa imyaka ije kuri 2 na Champions League uno mukenyero kuko twaravuganye ngo mbega Liquelme tuzo kumugaruka ko mugabo tuba tugaruke ku izina rya Florentino Perez tufate ko vyamaze ko narangiye gutorwa ariko ba president wa equipe ya Madrid bino bintu byaza gutuma equipe ya Madrid iza gusagaruka kuri rya zina ryabo ryo Rwanda ku mugano buraya gutwara ibikombe bitandukanye. Ubwa mbere mu ijambo rimwe Ridic barakubwira ngo Real Madrid bwiza ko iri mu bakinyi bakomeye irimo buri mukinyi ubona ko afite iyo capacity kuza kuba yo kwambarira jezi kandi ikaba bimeze neza cyane. Equipe ya Real Madrid ni equipe y'abastar sibwo bwa mbere bya bibaye muri kahise kayo k'umupira w'amaguru kuva ikirimwa cyangwa ikibaho yatunze aba star bakomeye batandukanye kandi bakoze amateka muri football mondial. Twatanga uburoro bugiye butandukanye haraciye ba Alfredo Di Stefano kuva muri Argentine, haraciye Cristiano Ronaldo, haraciye el fenomeno Ronaldo, haraciye ba Raúl González, haraciye abasatirizi bagiye batandukanye ba Gutiérrez, haraciye abasatirizi nk'aba Allen Robben, haraciye abasatirizi nk'aba Karim Safa Benzema, abakinyi beza hagati mu kibuga ugiye kuraba Mesut Ozil, Angel Di Maria, ni equipe mu vy'ukuri ugiye kuraba muri kahise k'umupira w'amaguru itunga abakinyi b'ibitangaza badasanzwe. Ikibazo Madrid yahuye naco cyo gukora imyaka igera kuri 2 gikombe kiratwara byose vyahagarara ku cyo no kwita umugabo bita Florentino Perez niwe yibagiye mbega mu vy'ukuri kugira ngo nubake equipe ikomeye nziza ku mugano burayihangana ndaza ko ndibikora mu buryo mize gute agura abakinyi bigaragara ko badafite iyo capacité kuza kugwanira baje Real Madrid. Equipe mburige yisanga mu bibazo byo kuri bikombe ariko azakura muri cya kintu kivuga ngo ubwiza bwa kahise ka club bukama bugaruka kayivugira kavuga ngo nigitangaza kubona equipe ya Madrid ikoze imyaka 2 gira kuba iburi gikombe na kimwe byose twabihera ko tukabidiskita ko kubera ko ni ya club yatumyereje kubona itwavye bikombe. Perez amaze imyaka myinshi ayoboye equipe ya Madrid. Imyaka 10 iherutse afite ibikombe 6 bya UEFA Champions League. Yes. Ayo mateka n'amaklebe makamaze kuba bikora muri kahise k'umupira w'amaguru sauf equipe ya Madrid. Rero iyo ari equipe nkuru yabwiriza kubona ifise abakinyi bakuru. Kimwe n'amavuga ngo nigitangaza ko n'umukinyi afise ubwo bushobozi niyo capacité gukinira equipe nka za Celta Vigo yambaye jezi ya Real Madrid kandi akabona ko mu vy'ukuri ari umukinyi w'igitangaza muri iyo equipe. Buri gihe nkabigande ko navuga ati nigitangaza biratangaje. Rero Ridic Florentino Perez kuvuga ngo hageze aho nifukura nkavuga ngo nico gihe cyo kongera gutunga equipe ya Madrid ijugumiza isi umupira w'abaguru ni kano kajyo ni wo mwanya sivyo eko kubera ko nigitangaza Ridic kubona Madrid yisanga mu bihe bimeze kuriya. Narakubwiye ngo je ndi mu bantu ba mbere bababajwe nuko na equipe ya Madrid iri kirisanga mu kangaratete kameze kuriya ko nigitangaza. Ubundi tweke nk'abanyamupira dukunda kubona icyo no kwita rivalite. Iyo muri football ta rivalite turisanga muri cyage kivuga ngo club nzima nitwara ibikombe buri gihe. Twarabonye iyo incompetence iri mu gihugu cy'Ubudage, incompetence iri mu gihugu cy'Ubufaransa, iyo incompetence iri mu bihugu bitandukanye. Tukavuga ngo nigitangaza rero kumva ko Madrid yakuri imyaka 2 atagikombe itwaye. Rero Perez nakajyo kiza kuri mugani wiwe byivuge akavuga ngo ngiye kubanda bazana abakinyi ba star ingerageze kugumana abo beza equipe itunze hama ndabongeremwe abandi bagiye batandukanye na karatse nakarabikora neza cyane kwamaze kuzana mu kimite Danzel Dumfries no mukinyi mwiza ku nimero 2 kuzana Ibrahim Konate azoza kuba bazogorora aje muri club nkuru abwiriza nakuza kwibwiza ukora kamyambe club ngiyemwe yitwa gute twa Real Madrid agatanga maximum de 100% ziwe kongera mu bandi bakirizi beza cyangwa ababyatele beza bafite icyo mazina komakomeye ni bon ariko twibukanye kubazana gusa nibihagije. Mbega ninde muntu wanyazuza kubafasha batoje ibikombe bitandukanye. Nagwaye example typique ku munsi w'ejo nakubwira ngo twabanye Madrid irimwo umukinyi bita Raúl González, irimwo Ronaldo el fenomeno, irimwo Ricardo Kaka, irimwo abakinyi ba Robinho, irimwo umukinyi bita Sergio Ramos, irimwo Cafu, abakinyi b'abastari, irimwo Roberto Carlos, irimwo Iker Casillas. Iyo equipe ya Madrid byari bigoye ko ibona Champions League, byari byaragoranye. Yari muri ya generation bavuga ngo itunza abagalactique gusa bakinyi bitanga
afise amazina ico gihe baraziye n'umukinnyi wo muri equipe FC Barcelona w'umunya Portugal bamwita Yes Figo Luis Figo equipe ikomeye ariko ku gikombe bikanka ntikoreko rero projet nziza ntihagara ku bakinyi beza gusa mu kibuga irahagara no kumumenyereza wa nyabo zishobora kuza kubabaransa no kumenya kubakinisha mu kibuga no gutanga ivyo bikombe uwo mumenyereza nyene wanashaka bwana Robert ku munsi weje niho vyamenyekana yuko Florentino Perez vyazaza gutorwa itariki 7 z'ukwa gatatu n'ivyanakunda ariko witwa Jose Mourinho ku munsi weje yabitangaje officiel aravuga ngo umumereza mushasha wa equipe itwara Madrid muri no projet yanje shasha aza kwizajya Jose Mourinho si ibintu byo gukekiranya ni Jose Mourinho wanashaka ko anasinyishira amasezerano ashika kuri y'imyaka ishika kuri 2 muri equipe itwara Madrid ndarafise nubwo bakuri Jose Mourinho kubera ko je muri philosophy ziwe nabonye Jose Mourinho nta nimwe yigera yubakira ku basare bakomakomeye cyane egara batunga muri club ariko abafise abo bato bashaka kumwumviriza nka Jose Mourinho ni bad boy ni mugabo w'amajambo menshi dasanzwe ashaka kuzana bagakoresha igikinye mu abastar bakamurusha icyo gitinyiro ariko jama pare Jose Mourinho mara umunyereza mwiza cyo kuza kwa Madrid agatanga ubwo bwiza wanashaka mu bakinyi ariko Perez cyari gihe cyanya cyo kuja kurokirita abakinyi beza mu vyukuri bakaza muri equipe ya Madrid kuko imyaka wariko uragwana wewe Jose Mourinho no kurondera mu vyukuri ivyo bikombe myagera kuri 2 cyari gitangaza kumva kuri umugabo wakoze amateka muri equipe ya Madrid nisi umupira magori kuvugira amateka yawe yaditsano quelque part ukisanga mukangaratite ko kwamawere ya Madrid uburi ibikombe buri mwaka kandi bigaragara ko nawe ubwo bushobozi bwo gura bakinyi beza kwisi umupira maguru kanatsinda nawe ugira technique ivuga ngo mbega umukinya afise indoto zo kinira Real Madrid ndagenda kudodora na mubazi ntashaka no kukwankira Perez kumva ko buri gihe equipe igira kuvyo wifuza kuba wo kubaka ibintu bitagira icyo no kwita projet nziza rero nubwo ngo nakajyo kiza kuri Florentino Perez akibwiza ukuri kanatsinda yamaze kuba anabigaragaza agatanguzana abakinyi batandukanye kandi nubwo ngo ni propaganda ikarakora idasanzwe ariko yemamaza mu bikogwa niyamaza amajambo kuno musinyirene witwa Florentino Perez ariko mbatse umuvu wacu ari mu rutana abanyatwandika ubutumwa ari kuri YouTube muramutse cyane avuga ati ndabaramukije cyane bahungu banje tumuramutse cyane abanagira ibe byiza umuvyeyi wacu ari iki yego Imana muhezagire cyane kurundi ruhande Houston witwa Florentino Perez ivyo nyine yavuze ko kuno musi nivyo adakubagaragaza umukinyi no vuga ngo asa kuba asinyishije nk'umukinyi mushasha wa equipe itwara Madrid ariko kandi yavuze ngo ngiye kuba ngira iki ngiye kuba ndaraza n'undi mukino vuga ngo akina muri Ajax nyuma y'uzina rya Ibrahim Konate sivyo kuno musi biva n'abantu bari kuko mwaye mutoyi tuza kugaruka ku mazina vuga ngo witwa Jose Mourinho yavuze ko atifuza muri equipe ya Madrid kuri 6 yavuze izina ati ndamazana Ibrahim Konate nabazana izina rya Dumfries ariko yavuze ngo apart ya Ibrahim Konate ndaza ko ndabazana n'undi mukino uvuga ngo kina muri Ajax ubwo muri Madrid abahari gushaka ko Ibrahim Konate hobakina undi mudefenseur muri equipe ya Madrid akina muri Ajax ko numva nawe witwa Florentino Perez nawe numva yagikuba arabikomeza cyane hari umugani bavuga ngo sinzi ko ari umugani cyangwa umwibutsa aba umere nk'undugiza gatoya akavolume ntavyumva neza ariko ndakumva sinzi ko ari umugani cyangwa umwibutsa bavuga ati ngo vyinshi bibi birutwa na bike vyiza yego kwa Madrid uravye abaksiyare bahari ni benshi ariko bagufitiye akamara kahe bagiye kugura Ibrahim Konate baramuronse bamuvanye muri Liverpool yarangije amasezerano yiwe baramusimbanye kwa Madrid ariko uje ukaraba koko nivyo Madrid ari keno mu aksiyare ariko atari mu aksiyare ku rwego rwa Konate barakeno mu aksiyare ariko atari Konate je kubwanje nivyo kumbura umumenyereza aje kwa Madrid kuko baravuga yuko zino recruitment ziko zirakogwa kwa Madrid witwa Jose Mourinho ni wari karazi saba cyane gose Florentino Perez aratanga aragira officiel aravuga ati nzanye naka ariko abayasabwe na Jose Mourinho ariko Jose Mourinho barabiganiriye ko twebwe uko tumuzi Ibrahim Konate siwe yarakenewe kwa Madrid ariko Jose Mourinho nawe ashobora kuba yamusavye abona ivyo agomba mukoresha yanavuze ngo izina rya Ibrahim Konate bivanye n'ingene sangwe nkinisha Jose Mourinho ndabona ko arashobora gufitinga atuyu niwe twashobora kudakubona tunahuza muri defense yiwanje vyose bibaho nco gituma ntagombye kumuremeka ibisinde Ibrahim Konate kuko hari umukinyi bona Ridike
muri ekipe yawe ugasanga ntaceka aragufasha kandi akagaragara nk'umukinnyi ataca amazi ariko namuzana iwanje akaba umukinnyi ngirakamaro ivyo bibaho nico gituma rero nagovye kumuremeka ibisinde navuze ati turavye performance ya Ibrahim Konate nkaca ndaba mu defenseur Madrid ikeneye ntari Ibrahim Konate ariko sino muremeka ibisinde kuko namaze kumva zino recrutement uri nyuma ni Jose Mourinho ashobora kuba yamusavye we amubona nk'umukinnyi mwiza mu mikinire yiwe ubundi naho kumva rero kandi yuko bitaraherera aha baracakina ubundi mu axiare muri Madrid nivyo koko ndavye abahari ni benshi ariko ni wa mugani nyene ati vyinshi bibi bitwana bike vyiza abahari naco mbona kirenze beko baratanga beko barafasha umugwa Madrid kuko uravye Eden Militao ni umukinnyi mwiza ariko umwanya munini ari mu mvune kandi izi mvune zamaze no gutangura kumuca intege mu misi yahera nako numva ko Eden Militao ashobora kudesida ivyo guheba umupira w'amaguru kubera ko imvune zamwibasiriye eko waraba Antonio Rudiger no mu escrow yibereya nivyo yarabaye mwiza mu myaka 2-3 ariko no musahageze imyaka iramurega numukarane hariya numukarane yibereye aho imyaka iramurega rero Antonio Rudiger si wa mu defenseur wo kugirako cha wiyumvira rero ufise axe irimwo Rudiger na Konate iyo axe ufise axe nga bariho uno musi barafise Rudiger barafise Eden Militao barafise witwa Raul Asensio barafise Dini Hodgson bazanye Ibrahim Konate uri kuranyumva bafise baxiere bagera kuri 6 ariko muri abo 6 n'imiburiburi abo gufasha apana babandi nimba kwa Arsenal tuvuze ngo tubwire ubushobozi bwa Arsenal bwa mbere ifise Arsenal ni defense irakomeye defense ico ragihara yaba Gabriel Jesus defense igizwe na Gabriel Jesus na William Saliba Gabriel Magalhaes na Ntuze na William Saliba iyo ni nziza kabisa ni beza ngira kumbure nubwo uzunguruka muri ya mahiganwa ya kuri 5 nta yindi defense iriho isumba abantu bagabo bagira kuri 2 ariko aba backup babo hari ico bugufasha muri equipe aya biragoye ntaco uno musi kwa Madrid rero bafise bagera kuri 6 Eske no musi ubushobozi bwa Madrid uvuga uhayagiza n'ubwaye ni Thibaut hariya mwigore uvuye kuri Thibaut ni Mbappe kuko urabona Thibaut ni umunyezamu wa Madrid yego kandi nimba Madrid twibona itsindwa 3 canke 2 ni kubera Thibaut iyo ataba Thibaut ibijya 5-6 aba yakubiza amaseva bamutsinda ibitsindo 2 yagize save nka 6 canke 7 uno musi ugiye ukara mu myaka igera kuri 2 Madrid maze idatwara ibikombe uje ukaraba mu ntsinzi mu bitsindo Madrid ifise igice cavyo bitsindwa na Mbappe ariko uranyumva niho bakinumva ko bakora igikorwa baba batumwe na cyane waze koraba muri miliye ardagira akazi kiyo kanini nakahe nako gushikana imipira imbere ntagakora aragakora imipira myinshi Mbappe afise assist ziva kwande kwa ardagira bivuze ngo abone bakinyi mbona ko bakora ico bagenewe gukora ico batumwe gukora mu kibuga ariko abandi uno musi ufise abaxere bagera kuri 6 none bako bagufashike waze ukaraba ntaco bariko baragufasha nabo tuvuga ati bofuma niba abandi nyene uvuga ati ngo uhumye ijisho rimwe ni waca arongora izindi mpumyi zose uvuze toye Rudiger utoye na axe irimo Rudiger na Eden Militao niyo nuvuga ati gerageza kwa Madrid ariko genda wirabe kuri gwa rutonde gwa baba defenseur za axe zigera kuri 5 za mbere ku mugana burayi ntirimo Real Madrid ntirimo kana nivyo nakora hanaho bihuriye uri kuranyumva bivuze gute rero kwa Madrid muri poste kuri posting imwe mwashaka gusanga muri zone imwe mwashaka gusanga bafise abakinyi benshi ariko ataco bariko baramara atakimazi bafise rero kubwanje rero ingwiza murongo rero kubwanje rero kumva ko Florentino Perez yabasezerane ko giye gusinyisha undi mustare w'umu axiare ni kintu ciza arakenewe ariko rero kindi sinzi ko financial fair play bakorako ariko kandi nimbi bakorako barakwiye kuja bafata reza ngwiza murongo zihari bakazisohora zikaja kwisoko zikagurisha turafise liste y'abakinisha kuri 6 yego Jose Mourinho yavuze ko agomba gusohora kwa Madrid abakinisha barimo barimo nyene umwaye moto ucamva nta kibazo mw'ijambo rimwe je ngiye kwanunganira kuri ivyo Sene karavuga ubwa mbere ridike reka turambega mu buryo bw'imikinire bwa Jose Mourinho akina mu buryo meze gute kuko buri mumenyereza agira uburyo bw'imikinire hari abakina jeu offensif hari abakina jeu block bar hari abakina jeu defensif bakadefenda cyane kandi block bar abri ngo jeu defensif
Jose Mourinho kuno tumuzi barakubwira ngo kina dirty football gira objectif nkina umupira wo kudefanda umbonere objectif ya counter attack niko akina Jose Mourinho. Rimwe na rimwe iyo yahuye na equipe imufungurira nawe arafungura akakina, ariko iyo na equipe ikina ni Jose Mourinho azibira kongera kataka. Ngijambo rimwe muri system defensif yo kugira block uyu mungu Ibrahim Konate yamufasha kandi nta kimwe yobishobora. Ariko Ibrahim Konate azakubera umukinnyi atari mwiza muri cyagiye club yawe kindi cyo no kwita gufungura urukino. Turugurura turataka turagaruka, turugurura turataka turagaruka. Niko donc Konate nta kintu yo gufasha mu iyo system. Igituma mvuga ngo Jose Mourinho ariko yegereza abakinnyi bigaragara ko mu byukuri ari abakinnyi bari play defensive kandi bafite izo nguvu. Dancer Dumfries afite nguvu, Konate afite izindi. Kandi niba abakinnyi twaba tuvuga ngo Jose Mourinho club ari mwo ntigira buri umwirabure. Bari kibaho. Ntigishoboka. Uko byogenda kose arakuzana. Perez rero umwana wa mama. Urazanye Jose Mourinho. Mourinho ntacyo atatweretse 2012 aza kwimeza equipe ya Madrid. Ariko igikombe yatwanira Liga na Copa del Rey, Champions League yasize muri kimwe cya kabiri giciri cyanyuma. Ariko yakubakiye club ya Madrid yakuberaniza 2014 2016. Jose Mourinho muheri Bertrand ko abigusabye akora akazi. Mugazo ufasha equipe ya Madrid. Eko. Azoyifasha kandi cyane. Ariko uko biri kose muri recruitment barabe mbega mu byukuri abakinyi turiko turarecruita bazotubera beza mu myaka igira kuri ngahe. Mbega umuyobozi wa nyawe ninde azobande kuko ndakubwiza kuri muri iyo projet Jose Mourinho yakoze mu myaka iheze ego warazanye Rafael Varane muri equipe ya Madrid, ariko Rafael Varane wamuzanye umwasosiya kurinde Sergio Ramos yari muri dere muri Axe Central dasanzwe. None butuvugana kugiye kuzana mukinyi Ibrahim Konate uzo mwasosiya kurinde Antonio Rudiger agomba yisokere nawe imyaka ine niyo ni nayo agiye gusinya muri equipe ya Madrid. Nabo ni imyaka si myinshi wanashaka Ibrahim Konate. Eko. Mbega uraza kumwongera kurinde kuri dini ya Sen uraza kumwongera